igitangaza cy'Imana mukingana n'Imana yakiremye, aho igitangaza cy'Imana kingana n'ingene wowe wacizeye. Nami manga kuririmbira kukuri nkuru ubuzima bwanjye, kukuri nkuru buri mwanya wose. Imana igiye kuguha imbaraga z'igihe kirekire. Batiri kuba kuse n'umuganiriza umubwire ngo Imana igiye kuguha inkomezi z'igihe kirekire, inkomezi zisoma igihe kirekire. Ariko ni mubyizeye wavuze cyane haleluya. Inkomezi z'igihe kingana iki? Imana ibahe umugisha. Tunanezerewe kubana namwe kuri uyu mugoroba. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kitabu cha Yoshua 14 umurongo wa 6. Yoshua 14 umurongo wa 6. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Kalebu asaba guhabwa Heburoni. Ndio. None heraba uyu munsi basi imyaka 80. Heraba uyu munsi basi imyaka 85. Kandi n'uyu munsi ndacyafise inkomezi. Uyu murongo niwe nari rimwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Burya gufashwa ntidufashwa turi mu nzu y'Imana, ahubwo dufashwa tukiri muhira, twageraho dufashirizwa ikidutera gufashwa kikabigaragaza. Ibintu bine bigaragaza kuba mu nzu y'Imana, cyangwa kuba ahera cyangwa kuba mu gikorano. Icya mbere ni umunezero, icya kabiri Bwana asifiwe, icya kabiri ni kuganira, icya gatatu ni guhimbaza Imana. Haleluya. Icya kane kigaragaza amateraniro. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kigaragaza amateraniro bikumviriza. Dushobora kumva utumvirije. Bwana asifiwe sana. So rero uze tumufashwe kandi Dawidi umutekereje hano hari ikintu kigaragaza umuntu ateze mu rugamba. Ugiye umuntu abavuga ngo ntabara ndabigenza gute, ni ikimenyetso cy'uko ari yakigoroke aho.
umuntu abimazamo igihe kirekire aba inshuti navyo akagira useriye kavuga ati nta kundi ubwo umwami Imana azantabara nicyo gituma ntabana Imana. Ariko ujya umuntu akorokerayo ndashonje ntihagire inzara uyimaze n'indwi amagisha aba yahindutse aba yamaze kwigira umugenzi. Ujya munyeshuri birukana agataha harira n'icyambere bakimwirukana ya mireva uwabimenyereye harabazo representant mbere kuno musi utaje kutwiruka yamaze kubigira umugenzi. Bana sifiwe sana. Kwiyama nubona ikimenyetso cy'umuntu yataganga ariyakira uramuvugisha akavuga ati nta kibazo ibibazo byakatabibaza tukudiho kujya mwaro yeheko n'ababuze. Uyu n'umugabo bita Kalebu na Yosuwa bagendanye ari abagabo 12 bajya gutata igihugu cy'i Kanani. Hari ibintu bitatu ngiye kuvuga cyangwa hari umugaragwa butatu ngiye kuvuga. Hari umugaragwa bw'Imana ariko Bwana sifiwe sana. Hari umugaragwa bw'Imana bahaciye bongera bacana ubundi bugaragwa bwo hakuno ya Yorodani. Ariko icyo nkubwira Imana iyi Imana iteretse umuhamagaro mu muntu imuhana bamufata amaboko yemerera ampanure ukwezi kutararangira n'ubu utari kurabona iyo bigiye guca. Imana yo yateguye abazobigufasha n'ubu utari kurabona ahantu bigiye kunyura Bwana sifiwe sana. Mureke babwire ngo muri tumubwire ngo ntuhangayike Imana yarateguye ingene bizogenda. Ntuhangayike Imana yarateguye ingene bizogera gute bizogenda. Mureke babwire iki kintu kimwe. Bwana Yesu asifiwe. Bigaragaza umuntu ahetswe umuntu agize gute ari ku mugongo. Iki cyambere kigaragaza umuntu ari ku mugongo w'Imana. Ibintu by'ubunyerere ntibimuraba. Ibintu by'ubunyerere bigira gute ndabwo muri tumubwire kiyo bizoca ntuhambaze icyo nzi yabivuze niyo kwizerwa no kubikora izongera gute bizobikora. Ariko dukomere Imana amasha izoshaka izobikora. Urabyumvise Imana ibwira Yakobo iramubwira ngo Yakobo nzobana nawe kandi nibaza kwitambika imbere yawe ahataringaniye nzongera gute nzoharinganiza. Si n'ibyo gusa nzohera ingabo nyinshi zipfe ariko wowe ugire gute ube abantu bigura kimaze. Imana yemera ko bapfa ariko umuntu Imana yavuze akagira gute akabaho irabyemera bagapfa kandi bari bafite ibyo bazokora kubera wowe ibitubonye irabona yuko uzobikora bakahana. Nta kindi bituma Imana yemera ko bapfa. Nta kindi bituma yemera ko bapfa. Kundi Imana yabwiye umuntu agasenga Imana ikavuga ngo nzabana nawe nzogerana nawe kandi nuca mu muriro uzomucamo ariko ntuzopfa nuca mu mazi ntazakurengera kandi nzorere nibanasa nzokenyuruza bamwe ariko bo banigire gute wenda gukenyuza nzobwimura abantu ujya mwitondera iki kintu. Iyi Imana iguhaye akazi abari abantu yirukana. Sinzi ikintu mvuze ngo mucyumvise. Iyi Imana iguhaye akazi muri leta hari abari ibiposi babiri yirukana. Ndabwo muri tu mubwire ngo muri kwezi kw'icumi na rimwe Imana igira abo yirukana igira nabishiraho igira gute ishiraho. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Uraniyumvira ndabwo muri ku mubwire ngo Imana yacu si umwicanyi ariko abantu bibura kimazira bari abantu bibura kimazira bica abantu bafise. Ariko mureke babwire mwebwe mujya muvuga ngo Imana niyo yica abanyegiputa. Siyo yabishe barabaheze kwiyema. Imana siyo yabishe Mose niwe yabishe kwiyema. Mose yari yageze ku rwego amenya imigambi y'Imana itarayigira itarayivuga. Umuhanga si umuntu yumva ivyo Imana yavuze ahubwo umuhanga ni umuntu amenya ivyo Imana itekereza gukora akaba ari wabimenya. Imana ibwiye Mose iramubwira ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Mose ashikiriye Abisirayeli arababwira ngo nimuhagarare muraba agakiza Imana igiye kubazana. Imana ibwiye Mose ngo bwira Abisirayeli bagire gute bakomeze bagende. Mose ahageze arababwira ati nimuhagarare muraba agakiza Imana igiye gute igiye ibazanira umunsi kuko bajya bagera Egiputa nimuzokongera gusubira kubabona ukundi. Rebera rero aka
birabafasha. Imana iciye inzira mu mazi, abanyegiputa baza mu nzira, Mose arabareka, n'Imana irabareka. Kandi mureke babwire, hari akazi Mose yakoze kamaze igihe gito, kandi niba Mose niwe yari afise, Mose yagendaga papa kimva, Mose niwe yaciye inzira akanya gato imara igihe gito. Mose niwe mufundi wa mbere nabo yubatse inzu adasabye umuyede, adasabye umuwe isima, kubera niwe yaciye inzira yongera arayivuga. Barangije baragenda, Mose ageze hakurya arahindukira avuga ati mu butike bwose reka nabukumakumira niko ndasenga uku kwezi kw'icumi na rimwe abantu twabanye muri louange na adoration, Imana igucira inzira akawundi umuntu azoyicamo. Imana igucira inzira, ariko niba uriko uravyumva basi wapende haleluya. Chirizi agenda hakurya gwatoreho avuga abagabo, kandi mureke mubwire ujya musi n'umunsi hapfuye abantu bakome, hapfa n'abantu boroshye kandi bapfira umunsi, kandi ujya musi n'umunsi haba ikinogo kimwe cyahambwemo abantu, umusivire n'umuntu banganyipende, niwo munsi bahambwe hamwe. Shaka uje no kumva uno munsi abakene ntibahambwe hamwe n'abatunzi. Ndebe ngene mwifashe Jakumanda hariho karitsiye ya VIP na karitsiye ntoya, ariko ujya munsi uwo bita Farawo na Rugara bahambwe hamwe. Majoro na wa wundi afana bahambwe hamwe. Koloneli na kakani kaheruka kuva muri se muri babahambwe hamwe. Bwana sifiwe. Ndaro muri kumubwira ngo hari ibintu ugiye gukora utabanje kugisha inama Imana izoga kubitera kikashi. Abantu bamaze kwisobanukirwa bafata ivyo Imana itakoze bakaza bakabishiramo ikiganza cyabo, barangiza bakabishindura bagafata ivyo Imana itakoze bakayibwira ngo Mana nuburagumyeyo twebwe tube turagukorera nk'ivyo waba wari kwikorera. Ndaro muri kumubwira ngo niwisobanukirwe ukora ivyo Imana yogakoze iyo yaribaye ari hano. Niko Dawidi yabivuze, yavuze ngo habutse gato ngo ndabanganye n'Imana, arangije ngo ariko mwebwe murutumana dutoya. Niba turutumana dutoya hari ibintu twemerewe kurema, Imana ikatera ko kashi. Kuko Mose yabakuye atarahumurika nani, kandi yavuga ati ndagifise mu nzozi genda mundabire igihugu Imana yamukiba. Icya kabiri murabe yuko kimera. Icya gatatu murabe abagabo bari yuko tuzobashobora kugira ngo twige urugamba ingene tuzorurwana. Icya kane Bwana Yesu asifiwe, murabe icyo gihugu ingene kingana abo tuzobana. Barangije abo bagabo baca baragenda bagezeyo abagabo 10 bose baravuga ati igihugu nikiri mu nzozi twagakibonye. Icya kabiri igihugu twabonye kirimo amapapayi, amata n'ubuki, batisamba neza, atari iki kibazo twahura. Hariyo abagabo b'abanaci n'abaheti twabipimye ko tubona n'ibigatanya, kandi natwe tubipimye ko tubona twizi, kandi ubwoba ingene bumeze ngo kandi nabo niko batubonye ukamenga bigeze baganira bakababwira bati twababonye musa mungana n'inzige mwebwe. Baragira bavuga ati nabo twabipimye ko tubona twizi, kandi nabo niko batubonye. Wabamama bararira, abapapa bararira, wabuka umugabo bita Yosuwa bararira abwira ati ceceka, mureke iki kintu, mureke babwire igitangaza cy'Imana mukingana nk'Imana yakiremye, ahubwo igitangaza cy'Imana kingana n'ingene wowe wakizeye. Na igitangaza Imana isoko kingana bibirizwa ngo umunyantege nzogaragara nk'umunyantege, umunyembaraga nzogaragara nk'umunyembaraga. Bishatse kuvuga iki? Uko wowe wizeye igitangaza Imana ikizana, niwizera yuko Imana ikwambika gusa izokwambika, ariko niwizera yuko Imana yaremye ibitariho ishobora no kukuzanira ibyo abandi batarabona irabikuzanira. Yosuwa arangije arahagarara aravuga ngo yemwe bamama muri kurira ceceka, igihugu ntakibonye, ariko aba bagabo bababwiye ikibacingira cyabavuyeho, kandi nanjye nabaravye. Reka nanjye nababwire nabaravye mbona tuzobajya nk'abantu tujya umutsima. Ndabibarizwa muri kubwira ngo
aho waririye ubugari wowe urakomereka mubarize iri ubugari burandika ngo apfe. Mu yandi majambo Yosuwa yarabwiye ati no abo bagabo tuzorasa nta muntu wo mu ruhande rwacu azokwigera akomereka, nta muntu wo mu ruhande rwacu azohasiga ubuzima. Arangira ngo n'abarabwe mura ibihome byari bihari byaserutse, ahubwo niba ari mu ruhande rwacu, niba Imana itwishimira, nimuhumure icyo gihugu na bene cyo Imana izakiguha. kuko ndasengera umuntu ari n'aya materaniro, niba Imana iri mu ruhande rwawe ntugire ubwoba. Bazogutera bazananye inzira imwe, bazokwibuka baciye mu nzira zirenga ibihumbi, bazoguhagurukira, Imana izabana nawe. niko Bibiliya ivuga, iravuga ngo ndinde ijambo ryanjye nagize gute na hari ibyo yabwiye ndi mu nzozi ndota, kandi nizeye yuko izabikora. hari ibyo yabwiye ndi mu cyuma senga, kandi nizeye yuko izabikora. Bwana Yesu asifiwe. Tuvuge cyane haleluya. Ntabwo igitangaza kingana n'ingenero wizeye. Uko wizeye niko Imana ikora igitangaza kingana n'ingenero wizeye. Bwana asifiwe. Mu yandi majambo ndabyara ababyeyi bafise abana n'umujyana muri vili azokubwira ngo mama ngurira icyanzu kigera kugurira igipupe, azotaha abona yuko wamuguriye inzu. ariko umuntu akuze ntuzomugurira igipupe kubera ararengera igipupe no mu buryo bw'intego n'uko zimeze. ntabwo igitangaza mureke mbabwire iki kintu, mu ijuru nta bibazo biri. oya, mu ijuru nta bibazo biri, ibibazo bifite Satani. mu ijuru hari n'inyishu. niyo mpamvu Satani yirirwa yadupangiye pura, Imana ikazibuza kuzishira. Satani adupangira pura, ariko Imana ikazuza pura ya Satani gusohoka. nta muntu n'umwe abaho mu kwisi agira pura nyinshi nka Satani. niyo mpamvu aguteka ngo ntuzugire mariage akabona urayigize, akaguteka ngo ntuzobyara akabona urabyara, akaguteka ngo usabuke akabona urubaza, akabona ngo ntuzobyara umwana akabona aratambuka, akabona uvuga ngo ntazoyaheza akayaheza, umwana akayaheza. Urumva mu yandi majambo ahora na pura yo kuguteka gupfe. Imana nayo ikavuga ngo bazoteka ariko nanjye ngire gute negure, bazosandika ariko nanjye ngire gute ndazishire. Pawulo acavuga amajambo akomeye, aravuga ngo mwebwe murabaambasaderi, muhagarariye igihugu cy'ijuru n'isi. Mumenye uwo muri tukubwire ngo niyo mpamvu bakwihendako, ntimwavuye hamwe, ntabwo mwavuye hamwe, niyo mpamvu bakwihendako. imbaraga z'ibihe birebire ni kumva ko Imana iri kumwe nawe. ikintu cyerekana umuntu afite imbaraga z'ibihe birebire, icyambere ntacika intege. ntagira gute? cya kabiri niyifatanya n'ababonye. niyifatanya n'iki? n'ababonye. hari abantu mu buzima babiri tubwirizwa guhura nabo. hari abantu baza kutugwanya, hari n'abantu bari hejuru, icyo bita protection divine. hari abantu baba bari hejuru, tuba dukeneye yuko batugeza ku mugambi w'Imana. kandi hariho n'abandi bantu baza kutubuza. aba nabo barakabaho kuko nibo badutera gusenga. aba barakabaho, aba bantu batugwanya barakabaho, baragutuka ugaca ukubita amavi hasi, bakongera bakagomba kukwirukana ku kazi, bakakwegereza gusenga, bakongera bakakuvuga nabi, bakakwibuza kubyuka saa sita gusenga z'ijoro, bakongera bakavuga ngo nawe usange, bikagutera ishavu udasigaye saa cyenda ukabubyutse gusenga. aba bantu barakabaho batwegereza Imana. Bwana asifiwe. aba bantu barakabaho n'ukuri, barakabaho batwegereza gusenga, badutera kugira reverasiyo, bakadutera kudacika intege mu gusenga. aba bantu Mana we ndabahamagaye, iyo bazimiriye mwongere muze, mwongere muze. aba bantu welcome, ndabinginze muze, mwongere mudukangurire gusenga. abantu ba kabiri duhura nabo mu buzima n'abantu baba bari hejuru yacu. ntabwo muri kumubwira ngo abo bantu urabakeneye, abo bantu urabakeneye. n'ukuri uri umudandaza urakeneye, uri hejuru azogusiponsoriza. niba ni ukuri kose urakeneye undi muntu
Bwana Yesu asifiwe. Urakeneye umuntu ari hejuru yawe azokuzamura akagukura mu rwego rumwe akakugeza mu rundi rwego. Abanyeshuri murakeneye abandi bantu, bacurarazi murakeneye abandi bantu, babandi muzocurarana muri hejuru wapfa akakujyana kuruhurira umutwe muri Europa pana hano. Murakeneye ayandi maboko, murakeneye abantu baba bari hejuru yanyu. Abantu muri kumubwire mu muntu uzohura atakugeza atakicyagukuraho, uwo muntu uzo wiruke hakiri kare. Rero abantu kirazira guhura n'umuntu ntacuri bumukure. Nasenze amasengesho avuga Mana umuntu uzohura nawe mu buzima azogire basi cyanguraho nanjye nubona atacyo bumukuraho nawe ntihagire cyanguraho umuntu uzomugire. None turahuye ntacamuye ko bana sinamubwije ngahinduke cyane nawe ntacu namukuye arikuntekereza umwanya. Hari abantu babandindira imbere Mani kumbera imbaraga zigiye kirekire mushika rero bamubwira ngo umva rero Yesu Imana cyagihe nari maze imyaka 45 na n'uyu munsi maze imyaka 80 za mbaraga nari ifise nizo ngifise. Ureke mabwira ni Imana igenga ibihe, si Imana igenga n'ibihe. Hari abantu mwebwe muzi yuko Imana yongeye Hezekiya imyaka 15. Oya ntiyamwongeye 15. Bibiliya iravuga ngo Imana yafashe imyaka ya Hezekiya iyikuraho 15. Usome Abami ba kabiri ibice 20 ku murongo wa 10 aravuga ngo guhera igitutu cya Hezekiya cyari kigenda tabuki ntabwo 10 usubira inyuma. Bigoze kuvuga ngo fata imyaka yawe 15 uyumaze uyimanure kukura ku imyaka 15 amuzongere gukura. Kwiye mpamvu Imana yakoze iyi mwongera ko 15 bibyanye niyo yarafise imyaka 15 naco yari kuyikora yari kuba yashaka. Ni Imana rero ifata imyaka 90 nk'iyasa ikayimanura ikamugarukana muri dizibita akabyara. Kwiyema bijya bintu batwigisha mu ishuri n'ivyo ukwije 45 wongera kubyara ariko kubera Imana ingebe none mbese mwize yatere tunotu bisore izuba rihari ariko isi niyizunguruka. So rero Imana izungurukije izuba twageze izungurutse isi rero icoroshe ni ugufata imyaka. Kwiyema Bibiliya iravuga ngo icyo Imana yanditse yagize gute niba byari tinavutse Imana yarashinze imyaka nzomara. Iyi myaka rero nzomara Imana ntiyifuta ahubwo ifata iyi myaka nzomara ikiba coroshe ngiye kuyikwiza nahindukirira amaso ku rusiga biba byoroshye yuko ifata ya myaka nzomara igakunda ko mikeke amaraso kongera kuyidugaho ndayigejejeho kaje kwitwa ishafu yaheze mose. Kwiyema ni Imana itacengwa n'ibihe, ni Imana itegekeje icoroshe kese si ukubongera imyaka kwizoba ahubwo no kumugabanya kwizoba. Sinzi ikintu byose igahengera ugiye gupfa wahumye watanguye kukabaka ikacimanura vende igakura kwizoba uca wongera gukura mu myaka 20 kandi bakakubona ukiri mu gihe. Kwiyema Imana yanyongeye 15 niyakonje ahubwo kubera arakantu hano yagushimiye uzokwama waciyemo ikikagabanyako kugira ngo wongere ugacemo nugera kwa kakadodane hano vaho kuko ni Imana ya generation. Iyi myaka yagushimiye hano nimba yagushingiye 50 inyuma ya 50 numwe hari indi generation ivutse. Ako rero iyi generation ivutse irabanza ikayipfobya ikakugabanya amaniko nugera kwa ya 50 ya indi generation ihaguruke woshobora guhaguruka tugasengana Imana. Imana itumbere imbaraga zigiye kirekire.